Uyu ni umwanya w'ikiganiro inzira y'amahoro. Urashaka kumenya gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi, wungura ubwenge, wongera uteza imbere imico n'imigenzo myiza yubaka amahoro. Kurikirana ikiganiro inzira y'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe IP, mukagishikirizwa na Radio Maria Burundi imisi yose ku munsi w'Imana isaha 8. Muheze mwinogore amahoro. Bakunzi bisamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu, ndabaramukije ndabifuriza umunsi w'Imana mwiza kandi ndabifuriza n'ikarema nziza muri iki gihe twatanguye, gihe ceranda c'Eklezia cyo kwitegurira agahimbare ka Pasika, gusanganira intsinzi y'umukama. Kaze mwebwe mwese mukurikirana kino kiganiro iminsi yose ku munsi w'Imana nk'aya mango. Ikiganiro ni inzira y'amahoro, cha kiganiro kidufasha kurabira hamwe ingene twokwigishanya, dufashanye gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi, turondera kungurana ubwenge mugabo kandi turondera guteza imbere imico myiza, imigenzo myiza idufasha kubaka amahoro mu mitima yacu no mu mitima y'abandi. Gutyo tukaba turiko mbere turubaka ubwami bw'Imana aha kw'isi. Muri kumwe na mama Consiliande w'Imana Bikira mwene Bernadetta yamaremesha kino kiganiro. Nkaba uyu munsi ndi kumwe n'abatumire. Uwa mbere akaba ari Eugene Manirakiza, akaba ari umwigisha murezi kw'ishure rya komine ryo Mwirango. Nkaba kandi ndi kumwe na Nikodemu Hatungimana, nawe akaba ari umwigisha murezi mw'ishure ryitiriwe Bernadetta Mweranda. Nkaba ndi kumwe kandi na Nikiza Anita, akaba ari umunyeshure kuri ririya shure rya komine ryo Mwirango, akaba ariko arakurikirana izi nyigisho. Muri uru rukurikirane nyene nk'uko twagiye turazisabikanya, akaba uyu munsi aje kugira ngo asabikanirize urundi rwaruka ivyo yagabanye muri iyi ndwi. Nkaba ndi kumwe kandi na Irankunda Neridia, nawe akaba ari umunyeshure kuri rya shure ryitiriwe Luka Mweranda riri Nyabiharage, nawe nyene akaba aje kugira ngo ashobore gusabikaniriza urundi rwaruka ivyo yagabanye muri iyi ndwi. Nuko rero nkaba ndabahaye ikaze, ndabifuriza ko twoganira neza kandi dushira hamwe muri kano kanya. Nkaba ngira ngo tuduge kwijambo mbaze Nikodemu. Uyu munsi tugomba kuganira ku vyerekeye ugusubiza hamwe no kurekuriranira. Iyo umuntu avuze gusubiza hamwe no kurekuriranira, tugomba kandi kubirabira hamwe mu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Birashika tugatsitarana ko nkuko twagiye turabivuga. Ego mbega burya birakunda ko abantu bashobora gusubiza hamwe? Murakoze cyane Mase. Ego nkuko uhejeje kubivuga ngo ntazibana zidakomana amahembe. Rero ubuzima tubayemo turakunda kuza turahana akagere nabo tubana, ariko ntiberera ngaho nkuko tuba turi mu rugamba rwo kurondera nyene yuko twosubiza hamwe, turaheza tugatora ingingo tukarengera ibyo dutandukanije. Ego nkuko mwabivuze, ikiganiro inzira y'amahoro. Icyo tuje kurabira hamwe naho no kugira ngo ayo mahoro hagize kiba cyadutatanije dusubire gufata iyo nzira izodushikana ku mahoro, kandi nta kidakunda byose tubishize imbere y'umukama birakunda. Murakoze. Mbega gusubiza hamwe burya bisaba iki? Gusubiza hamwe ni inzira nyene umuntu afata, inzira afata kugira ngo asubire kuja muri ya mahoro, kubera haba habaye ikintu kiba carabatandukanije. Iyo nzira rero urafata novuga umugambi, ugafata umugambi kugira ngo muzosubire gushikira ya mahoro mwahorana inyuma y'ikiringo kirekire canke igufinya kiba carabashikiye, harabaye ikintu kibatuma mutaba mugihuriza hamwe. Rero ubwa mbere rero kugira ngo umuntu ashobore gusubiza hamwe na mugenzi we, icya mbere na mbere nuko abanza kumenya ico kintu cabatandukanije. Kuko hari uzamva umuntu ngo ndakurekuriye, umuntu umubajije umutimba murekuriye kubiki, ngo eka ngo ni vyinshi. Ni ukuvuga rero ntabaramenya
ico kintu amurekuriyemwo. Rero ica mbere novuga yuko imbere yuko urekurira umuntu ni ukubanza mukaraba icabatandukanije mbe n'ikihe. Mumaze kukimenya rero mukiyumvira rero kurengera ico kintu cabateranije mukakirengera kugira ngo mushobore guhana ikigongwe. Aho muri ico gihe muba mwamaze gufata ya nzira yo izobasubiza kuri ya mahoro, ya nzira yo kurekuriranira. Murakoze. Nikodemu ati umuntu araheza akiyumvira kubanza kumenya icabatandukanije, hanyuma umuntu agafata urugendo kugira ngo ashobore gusubiza hamwe n'uwundi. Mbega Ejene, burya iyo abantu bafise ico bapfuye, ngomba kuvuga ico arico cose, ubwo biroroshe kugira ngo umuntu ahaguruke afate urwo rugendo? Murakoze Marcel kumpa aka kanya no kumbaza ico kibazo. Nukuri iyo abantu bagize ico bapfa ntibiheza ngo vyorohe cyane, mbere kugira ngo bashobore gushira hamwe, mbere hari aho bifata akanya umuntu akicara akibaza mbega icabaye hari ikintu nobona aragiterereyemo, hanyuma wenyine akigaya, mbere amaze kwigaya akiyumvira ati mbega none urya muntu ko twakoseranije, mbega vyogenda gute, nokora gute kugira ngo dutinde dusubize hamwe, dusubire mu nzira imwe. Birafata akanya umuntu akiyumvira wenyene akabona ati mbere ko sanze ataruhara afise, urya muntu ndamurekuriye. Muze kumurekurira rero nawene ababohotse mu mutima nyene kugirirwa nabi, hanyuma akegera wa wundi yagirira nabi, bagaheza rero bagatangura kuvugana. Hari aho rero bitoroha. Nuko murakoze. Ego, hari umushakashatsi yagize ati burya iyo abantu bagomba gusubiza hamwe, ati kugira ngo umwe ahaguruke agende asanga uwundi umenga ntivyoroha, agira ati ni nko kurutamwo inda kuko agenda agira ati ndiroshe. Ivyo mwobivuga kwiki? Nego, ivyo muvuze nivyo ntivyigira vyoroha na gatoya, kubera ko bishobora no gushika ugasanga aribajije mbega naka ko twakosenanije kubu tutacumvikana, mbega aza kuvyifata mu gute. Mugabo rero icambere kuko ashobora kumwirukana, bashobora no kugwana, mbere ashobora gusanga muziruriye ivyo yari yaribagiye, ugasanga aranamujanye no mu rubanza, mugari kugira vyorohe. Inzira mbona kugira ngo uwo muntu uje kumwegera no kubanza kumenya mbega yagejeje he kubabara, ukaja mu kibanza ciwe. Umaze kuja mu kibanza ciwe rero niho heza ukumva akababaro yagize ko ku mutima, ko ku mubiri, ukamenya ingene wifata. Nuko rero ugaheza ukamwegera buke buke, mbere hari aho bifata imisi, hari naho bakenera n'aba bahuza iyo ari babiri canke imigwi. Nuko ndavyumva Marcel. Ego, murakoze cyane. Turumva yuko ari urugendo kandi urugendo rutoroshe. Turiko turarabira hamwe ivyerekeye ugusubiza hamwe iyo abantu bagize ico bapfa, na cane cane turiko turarabira hamwe ingene duhura kuri ubuhinga ngurukana bumenyi, kuri zimbuga hwaniro, kumbure ugasanga umuntu n'uwundi canke umuntu n'abandi baragiraniye ikibazo. Reka tubaze Nikodemu, ubwa mbere mu buzima busanzwe bwa misi yose hari igihe abantu bashobora gutsitaranako, ego hanyuma nogira nti bakabimenya ari babiri, bakaheza bakaraba ingene babibamwo. Mugabo uyu munsi turi muri izi mbuga hwaniro. Mbega muri izo mbuga hwaniro iyo abantu bagize ico bapfa, kugira ngo byashobore gusubiza hamwe, ko mbona bishobora no gushika ugasanga umuntu yagiriwe nabi canke yagiriye nabi uwo batazinanye bahuriye ku rubuga ngurukana bumenyi, ejo canke hirya hejo batazoronka naho bahurira. Mbega ahoho
vyoheza bikagenda gute kugira ngo abo bantu bashobore gutangura urwo rugendo rwo gusubiza hamwe. Murakoze cyane kunyongera kano kanya. Nk'uko Marcel mubivuze, ubuhinga bwa none nyene bwaraje kandi kugira ngo dushobore natwe kugera ku rugero rw'abandi babagezeko, mugabo rimwe na rimwe bisaba ko nyene mu kubukoresha natwe tuba dufise ubundi bumenyi, kuko hari igihe usanga muhuriye ku murongo nyene n'umugenzi canke uwundi muntu ugasanga murashwaniyeyo mugakubitana amakofe mutegeranye, bikazosaba ikiringo kirekire kugira ngo musubire guhuza. Ico gihe rero ubwo buhinga buba bwaje nyene kugira ngo tumenye ngene tubuganirirako tutababazanya. Uratubajije uti none kugira ngo bosubize hamwe vyogenda gute? Nari nabivuze hamwe ubwa mbere, iyo mugiriraniye ikibazo n'umuntu muri babiri, mwese kirababaza kandi yari umugenzi, ugasanga bwa mbere mwaraganira neza kuri urwo rubuga ngurukanabumenyi, mwaramuganira neza, mugabo akantu kamwe kaje kaciyemwo, mwahanye amakofe, mwandikiraniye nabi, mu nyuma umutima uragukora ko mbega basha kurya muntu yari umugenzi, jewe twaratuganira neza, none ubu tutakiganira neza vyogenda gute? Kugira ngo rero abo bantu babiri basubire gufata uwo mugambi, basubire gusubira kuganira neza, ni kimwe nari navuze yuko urabanza wewe ufise umugambi ukaraba icatumye, ipfundo ryatumye mutangura kuvugana nabi, icatumye mutandukana, ugatahura umuzi w'icabatandukanije. Muri ico gihe rero umaze kubona umuzi, iyo usanze ari wewe wamutanguye canke hari usanga atari ugasanga niwe, mugabo ukaba wabonye icatumye haba iyo ngorane, nico ca mbere utangura kuvuga ati bwa bundi kugira ngo dutangure kuganira nabi, bwa mbere twaganira neza, icabitumye ni iki? Gishoboye kuba cari ikiganiro mwariko muravuga ugasanga kimwe n'icamuhimbaye, ukabanza ukamenya rero ati intango ya vyose ni iki. Rero umaze kumenya intango y'icatumye mudasubira kuganira neza, muba uriko uratora umuti. Hanyuma rero ukaca umenya uruhara rw'umwe wese waragize, mbega ko mbona ahantu ico kiganiro catanguye kononekara, tugatangura kutavuga rumwe, mbega jewe nije mfise uruhara, nije noba natanguye gukora ikosa? Ukaraba ati muri iyi ngorane dufise ninde afise uruhara, ninde vyavuyeko? Umaze kumenya uwufise uruhara ari wewe, ukamenya ukungene usubira kubisubiza hamwe. Naho yosanga ari we muri ico gihe, nkuko mugenzi wanje yabivuze, urishira mu kibanza ciwe, ukibaza yuko nawe nyene nahari, kubera musanze mwari abagenzi, ati nawe nyene ndibaza ahari ashoboye kuba yiyumvira nk'uko nanje niyumvira, ukishira mu kibanza ciwe, ukiyumvira ati nawe nyene agiye bafise iyi nzira yuko twosubiza hamwe, tugasubira kuganira uko twasubira kuganira neza nkuko twahora. Hanyuma ubwa kabiri ukaraba uruhara rw'umwe wese muri kugira ngo iyo ngorane yaduke. Iyo ngorane rero mumaze kumenya uruhara rw'umwe wese, novuga responsibility umwe wese yagize muri ivyo bintu, biba bitanguye kuza biratora umurongo kugira ngo muzoshikire kuri ya nzira, muzoshiki hahandi ho gusubira mugasubira hamwe mukarekuriranira. Muri ico gihe rero mumaze kubona uruhara rw'umwe yagize, murashobora ati nyamba ari jewe, mugenzi wanje yavuze ati ni urugamba, ni inzira ndende, uritora ukagenda uti jewe uko bizogenda rwose, ko umutima wanje uraremerewe, reka ngende ndamusabe ikigongwe. Mw'ico gihe rero hari gusanga nawe nyene yararushe ku mutima, kubera ubucuti mwa mufitaniye ubwa mbere bwaratosekaye, ugasanga wari umugenzi, mugabo uba nawe yogira ikibazo ntaronko yoganira, kandi wowe ubwa mbere yaganirira utubazo afise canke umunezero afise. Mw'ico gihe rero kubera wewe wamaze kubona umwe wese uruhara yagize, urashobora gufata iyo nzira ukagenda ukamwegera
ukamusaba imbabazi usanze ari wewe uba waratanguye konona iyo migenderanire mwari mufise. Mw'ico gihe rero novuga ko umaze gufata inzira yo gushobora inzira y'amahoro yo kugira ngo umushikire mushobore gusubiza hamwe. Mw'ico gihe rero mumaze gushikirana mukicarana hamwe, usanze nawe yari afise umutima uremerewe nk'uko kwiwawe, murashoboye gusabana imbabazi mukerekana ipfundo y'ico kintu catumye kibatandukana, mukerekana uruhara rw'umwe hari gusanga warabifisemo uruhara urya nawe agashiramwo urundi ruhara. Mw'ico gihe mumaze kubona yuko umwe wese afise ico yaterereyemwo, muraheza mugasabana ikigongwe, hanyuma mugashikira kuri ya mahoro, mugasubira gukomeza bwa bucuti, ndetse mugasubira kuganira neza nk'uko ibiganiro vyari vyamye biri imbere y'igihe. Jene ngira ngo hari ico yotubwira, burya abantu iyo bagize ico bapfa akatari gake usanga umuntu agira ati emwe jewe nukuri nta ruhara na rutoyi ndabifisemwo, uriya niwe yagize gutya na gutya vyagenze uku nuku nuku nuku. Mbega iyo habaye gusubiranamwo abantu bakagira ico bapfa, birashobora gushikaho usanga uruhara nogira nti ngo nyene rwo kubabaza kumbura uwundi kugirana n'abundi, tugasanga n'umuntu umwe gusa yiharije uruhara muri ivyo biba vyabaye. Nkuko mubivuze, ibi vyama vyashitse, imibereho ya misi yose birabaho mu miryango. Ariko rero igikomeye, iyo abantu babiri barinze bagira ikintu bapfa, ubugenzi bwabo bugatosekara, burya ni gake usanga uwo yigira ngo nta na kimwe yoba yaratereyemwo, ni gake usanga yera. Iyo bibaye gutyo, no kwicara ukiyumvira, ugafata akanya mbere ukabanza kwigaya, ega na mutima mweranda ukamuhamagara akagufasha guca bugufi kugira ngo ushobore kumva yuko ufise uruhara. Rero ntivyokunda yuko haba abantu babiri bahora bumvikana canke imigwi ibiri yahora yumvikana ngo habe ukutumvikana ata kantu na gatoyi kabaye ku mpande zose. Gashobora kuba ako kantu katangana, mugabo ikiba gikomeye ni ikihe? Ni ukugaruka ukabona yuko na wewe naho kuba ari gatoyi wagaterereye. Umaze rero kubibona, ucubanza na wewe ukigaya kugira ngo utekane, wanze witekanye. Hanyuma umaze kwigaya, na wa wundi ukanamubwira mbere ukatura uti jewe ndabona yuko iki nagikoze. Hanyuma umaze kubimubwira, ega nawe araruhuka amase, araruhuka. Amaze kuruhuka rero bica bigutuma ushobora mbere no kumwegera, bigatuma yo kumviriza. Hanyuma ukamubwira uti burya rero nakosheje gutya. Ivyo rero nko mu bubatse mase, hari aho bitugora muri cane cane abagabo. Ni gake usanga mugenzanje niwe yabivuze neza, ntazibana zidakubitana amahembe. Ni gake usanga hagati y'abubatse, iyo cane cane umushinga ntahe ari we vyashitse agakosha, kuko turi abantu, yubaha kubwira umufasoni, atereka umufasoni mpimbabazi, ikije ndabona ko nagukoshereje. Ivyo rero biragorana. Ariko rero nkuko mwari mubivuze, nukuri muri abo bantu babiri, uwakosheje yogerageza akabona ikibanza ciwe, hama mbere akanakibwira mugenzi we, hanyuma bagasubiza hamwe. Ni inzira yo kugira ngo no ku mutima umuntu aruhuke. Ntivyokunda rero yuko umwe yoguma avuga ngo arera, kuko harashobora kuba ikintu kibaye uno munsi, uyu muntu agaca akoshereza mugenzi we, mugabo ivyabitumye vyabaye imbere hakaba akantu k'imbarutso. Ako kantu kagatuma rero wa muntu mbere aca akoshereza uwo mugenzi we kuruta, mugabo ivyabitumye ari vya kera. None rero nta wovuga ngo arera, igikomeye
ni kugira ubwitonzi, tugasaba ingabirano ya mutima mweranda y'ubwitonzi kugira ngo dusabe ikigongo. Nuko rero masere je ndiko ndavyumva. Ego Neridia na Anita bamaze imisi nabo nyene bariko barakurikirana izi nyigisho zerekeye ugusubiza hamwe, kurekuriranira mu gihe hari ikintu caduciriyemwo. Muri iki gihe tuba turiko turakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, tuyaga ku gatelefone, ubutumwa duhanahana. Mbega burya Ganeri birashika iyo abantu bariko barahanahana ubutumwa bagasanga hari icabaciriyemwo bagirana ikibazo? Murakoze masera, nanje ndabashimiye kwaka kanya mu mpaye, nongera nshimira n'abariko baradutegera kuri kino kiganiro. Hama iyo umuntu ariko arayaga n'uwundi muri ubu buhinga ngurukana bumenyi, birashika yuko umuntu ashobora kuba amatati bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi, ivyo birashoboka. Yego murakoze. Ego murakoze cyane. Mbega none iyo bishitse umuntu araheza akavyifatamwo gute? Mwebwe murabona ingene ugwaruka dushobora gusanga turiko turakoresha ubwo buhinga, hanyuma iyo biduciriyemwo muramubona bigenda gute? Ego murakoze. Uko bihora bigenda, umuntu iyo ariko arayaga n'uwundi birashika mugatangura muyaga neza, ariko mugahava mugasanga muriko murashwana. Ariko rero twarize ukuntu mushobora gusubiza hamwe, mugasubiza hamwe. Hariho abaca bibaza ati mbega mushobora gusubiza hamwe gute? Twarize ukuntu umuntu ashobora gusubiza hamwe n'uwo bagiriraniye nabi. Ego ubwa mbere umuntu arabanza akiyumvira we nyene ubwiwe, amaze kwiyumvira nk'uko bamaze kubivuga, hari igihe umaze kwiyumvira usanga ari uri mu makosa canke ugasanga siwe uri mu makosa. Hanyuma umaze gusanga ari we uri mu makosa, wewe ubwawe ukabanza ukigaya. Ikigira kabiri, urishira mu kibanza c'uwo muntu mwashwanye, hanyuma mugaheza mukagira ikiganiro. Mumaze kugira ikiganiro mukamenya n'ico mwapfuye, hama mumaze kumenya icatumye habaye matati, mugasabana ikigongwe. Hama mumaze gusabana ikigongwe mugasubiza hamwe. Murakoze. Mbega Anita uwo umwunganira? Murakoze. Naje kuma aka kanya. Ego turavye muri iki gihe harashobora kubaho amatati hagati y'abantu babiri, nko ku buhinga bwa none ugasanga muriko murandikiranira n'umuntu, ukaca usanga mwashwanye, ntimwabwiranye neza. Rero mumaze kuba mutabwiranye neza, uriyumvira yuko ari wowe batanguye kumubwira nabi, ukaca wigaya wenyene, ukiyumvira ko wacumuye, ukaca usanga wamusavye imbabazi. Canke wenyene ugasanga ariyumviriye wenyene, ukaca usanga araguhaye imbabazi, mugasabana ikigongo. Ego murakoze. Ego bati twokwihuta kugira ngo umuntu yibaze, hanyuma kandi arabe uruhara rwiwe, hanyuma arabe ingene ashobora gusubira guhura na mugenzi we, amusaba imbabazi, na cane cane amwegere kugira ngo bashobore gusubira gutora aho vyapfiriye, kugira ngo wa mwizero umuntu yari afitaniye n'uwundi usubire kugaruka. Ego turi ku musozo wa kino kiganiro cacu inzira y'amahoro. Twibukanye ko turiko turarabira hamwe ingene no kuri buno buhinga ngurukana bumenyi dukunda gukoresha bishobora gushika tukagiriranira ikibazo, tugashwana canke tukavugana nabi canke tukarabana ribi, mugabo kandi ingene dushobora gusubiza hamwe no kurekuriranira. Ego ndabibutse yuko ndi kumwe n'abigisha barezi bo kuri ya mashure atatu, turiko turasabikanirizamwo inyigisho hamwe nyene n'abanyeshure bo kuri ayo mashure, rya shure ryitiriwe Bernadeta Mweranda, ishure ryitiriwe Luka Mweranda n'ishure rya komine ryo Mwirango. Nagira ngo rero muri kano kanya abatumire badufashe, mbega vy'ukuri umuntu muri iki gihe tugezemwo turiko turakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi n'umwete mwinshi, kandi mbere tugashika no kubikomeye. Ego mugabo kandi twumvise ko hariho n'ibiduciramwo. Twobwira iki abariko baratwumviriza kugira ngo twese dushobore gufashanya kandi dutambuke vy'ukuri muri ubwo buhinga nk'uko Imana ibishaka? Vy'ukuri
muri iki gihe turahanahana amakuru dukoresheje uburyo ngurukanabumenyi. Iyo bishitse rero hakaba ivyo tutumvikanye ko, umuntu ntiyovuga ngo ntane n'ikigazuzo, yoheza akaraba ico uyo muntu yamurungikiye canke we nyene yarungitse, nimba cakomerekeje umwe muri bo akigira ingingo, hanyuma agasaba imbabazi nimba yakosheje, canke akarondera inzira zose kugira ngo mugenzi we nimba yababaye agarukane, amuyengayenge, amugarukane muri ya nzira y'ukumvikana, mu kudakoresha amajambo ababaza umutima canke mbere ababaza n'umubiri, kuko hari umuntu akubwira ikintu naho yoba ari kure kikakubabaza ugasanga ntiwigeze uruhuka. Nuko ndavyumva. Murakoze cyane. Kugira ngo dugaruke kuri ya nzira y'amahoro, iyo habaye ikintu kibatandukanya, jewe ico nohanura umwe wese ariko aratwumviriza, kuko hari igihe usanga umuntu harabaye ingorane no mwashwanye n'umuntu ukavuga ati biraba uko vyobaye, jewe abagenzi mfise ni benshi, urya niyavamwo n'agasenyi kamwe kazoba kavuye mu misenyi, urumva ukumva uti nta kibazo. Rero ico nobahanura nuko umuntu atokwemera gutakaza n'umwe, nuko inkuru nziza ibivuga. Jewe vyageze gushika ndumva umenga uwo twashwanye niyigire, ndafise abandi bagenzi, mugabo ngumana wa mutima akantu kaguma gakubita. Rero nosaba kugira ngo umuntu atekane nkuko twabivuze, ukaja mu kibanza c'uwundi kugira ngo aronke amahoro nawe uronke amahoro, yuko umuntu atobifata minenegwe yuko ngo yomuheba canke ngo yamurekuriye akarenzako kurenzako uruho rw'amazi, ariko yofata za ntambwe twavuga kugira ngo abo bantu babiri basubire kuja hamwe, ntiyemere yuko gutakaza umugenzi ngo afise abandi, kuko nabo bandi iyo bafise bashobora kugenda muri iyo nzira. Muga umaze gutakaza umwe ugasuka mugarura n'undi ntazogenda, uzomenya kungene umugarura. Dufate rero izo nzira, ubwo buryo butuma dusubira kurekuriranira tugasubiza hamwe, tugire nkama n'abatwumviriza babugire nkama, kuko n'uwo yarafise uwundi iyo baratandukanye afatira inzira twamweretse kugira ngo basubire bagaruke, basubire bahuze, basubire baganire, ndetse ikizoca kibereka yuko basubiye gusubiza hamwe ni ikiganiro bazosubira kubandanya mu nyuma. Ndetse nk'abantu b'abashingantahe hari igihe uzabumva ngo uri hehe, ngo ngurire kamwe, kumbe ashaka kukugurira. Muri ico gihe mwicaye hamwe mwumva munezerewe, muriko murahana musangira agacupa canke musangira utuntu mwaronse. Ego nanje ico novuga kuri ivyo vyo kugarukana amahoro ahabaye amatati, cane cane nk'ico nohanura nko kugwaruka, na twebwe turakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Rero ico nohanura abandi iyo habaye amatati, ni ukuvuga wokwiyumvira icabaye kugira ngo habe ayo matati, hanyuma ukiga ukuntu mushobora gusubiza hamwe. Ica mbere umuntu bwiwe abanza kwibaza ico bapfuye, hama ukakimenya, hanyuma wewe nyimba ari we uri mu makosa canke utari mu makosa, umutima urashobora kukwagiriza nawe ukumva yuko ubuze amahoro nk'uko abandi babivuze, hanyuma ukagenda ukarondera uwo mwashwanye, nyimba atari hafi murashobora kuvuganira kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi nk'uko mwabivuganiye ko muriko murashwana, hanyuma mukaja hamwe mukayaga, mumaze kugira ikiganiro ukamubaza uko vyagenze, hama mukamenya ico mwapfuye kugira ngo habe ayo matati, hama mumaze kukimenya mugasabana ikigongwe, mugasubiza hamwe. Ico nohanura urundi rwaruka rero naho vyoshika umuntu mugashwana, nuko utobigumiza mu mutima, uwo mubabarira, hanyuma mugasubiza hamwe, ubugenzi bukaguma hamwe, bukasubira uko bwahora, kuko n'ubundi mudasubije hamwe naho muhura birashika umuntu, kandi birabaho umuntu mugashwana ntimusabane ikigongwe, naho muhurana yomba ubwo mu ntoki ntubumuhe. Ivyo sivyo nobahanura yuko mwoza murasabana ikigongwe, hama mugasubiza hamwe, nyimba mwahora muri abagenzi, ubugenzi bugasubira uko bwari bumeze. Ego murakoze. Murakoze. Turavye kw'ivyo vyo gusabana ikigongwe, ico nohanura abariko baratwumviriza nuko twoza turiyumvira gusabana ikigongwe, tugasabana imbabazi, tukaza turagiriranira ikigongwe. Benshi ntitugiriranira ikigongwe, rero ico nobatekerera nuko
twoza turiyumvira gusabana ikigongwe twashavuriraniye. Yego murakoze. Icyo nokongera ko nuko hejuru y'ugusabana ikigongwe kandi mukagihana by'ukuri mugenzi yari yabivuze nuko umuntu yoheza agatera intambwe akava muri ivyo rero yarimwo akereka mugenzi we yuko bya bindi vyaheze, nimba atahora mugendera akamugendera, nimba batarahuranira bakarahuranira, hanyuma bikaboneka mu bintu uwo muntu ariko arakora vyibonekeza kugira ngo uwo muntu abone vy'ukuri yuko barekuraniye, hanyuma akagaruka wa mwizero. Nuko tugire Kristo. Naganze Kristo, murakoze cyane. Aha niho rero duciye mbere tugarukiriza kino kiganiro cacu, twibukanye ko twari mu kiganiro inzira y'amahoro, ikidufasha kumenya ingene twokoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi. Uyu munsi tukaba twarabiye hamwe ingene twosubiza hamwe tukarekuriranira mu gihe hagize ikiduciramo. Ni naco gituma mbere nagira ntumirire abariko baratwumviriza ko hamwe hogira wifuza kutwunganira canke akifuza kubaza ikibazo yoshobora guhamagara ku nimero zikurikira canke akarungika ubutumwa 77 11 63 76 canke 66 65 ubusa 6 28. Nkaba rero subiye kubibutsa ko mwari kumwe na Mama Consilia Nduwimana mubikira mwene Bernadetta, akaba ari je nari ndemesheje kino kiganiro, nkaba kandi nari kumwe n'abatumire aribo Jean Manirakiza yigisha ku ishuri rikuru ryo Mwirango, Hatungimana Nikodemu nkaba nigisha kuri Lycée Sainte Bernadette, akaba ari Irankunda Neridia umunyeshure yiga ku ishure ryitiriwe Umweranda Luka ngahe Nyabiharage. Niyikiza Anita umunyeshure yiga ku ishuri rikuru ryo Mwirango. Ego nkaba ndabifurije kugira amahoro muri kino gihe ceranda cikarema, mugira aho muba mwubahwe, aho muba hayagwe amahoro, nitugire Kristo naho ku munsi w'Imana nk'aya mango. Murakoze. Muhejeje kumviriza ikiganiro inzira y'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe IP kigashikirizwa na Radio Maria Burundi imisi yose kuw'Imana isaha 8. Nimusangwe itekane mu mibano yanyu.